vyawe uvuge ati warakoze mwami, warakoze Yesu, warakoze kuduha ingabire yawe y'agakiza, warakoze kuduha ingabire yawe ya mpwemu yera, warakoze kutugirira neza n'izina rya Yesu Kristo. Ndashaka kumva umuntu ari muri kino kibanza akunda Imana ariko arayishimira. Imbere ko twinjira mu ndirimbo mu matazirano, koresha amajambo yawe uhimbaza Imana. Himbaza Imana, himbaza Imana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Turagushimira data ko ari wewe washizeho isi n'ijuru n'ibiriko vyose. Turagushimira ko ari washizeho ikintu cyose dushobora kubonesha amaso yacu nico tudashobora kubonesha amaso yacu. Turagushimira ko ari wewe washizeho ingabire zose dufise. Turagushimira ko ari kubw'ubuntu bwawe uyu munsi dushobora guhagarara hera hawe. Turagushimira kubw'igikorwa wakoze cyo gutanga umwana wawe kugira ngo umwizeye wese ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Turagushimira kugikorwa wakoze cyo gutanga mpwemu wawe kugira ngo uno munsi, kugira ngo tukubone nitukibe tukije Yerusalemu, kugira ngo tukubone nitukibe tugikenera amasanduku y'isezerano, ariko wewe waraje uba muri twebwe biciye muri mpwemu yera. Nuhabwe icyubahiro data, nuhabwe icyubahiro data. Namantangara iyo nkubonye sangurengeyo shako vyatukora kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose namantangara iyo nkubonye shaka umuduga iziganda vyawe sangurengeyo ko bambwira kandi ijwi ryawe ridutira amajwi yose. Hari umuntu yamatangazwa no kugira neza ni kw'Imana muri kino kibanza. Dusiganza vyo bimubwire namantangara iyo nkubonye sangurengeyo ko bambwiye kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose. Hallelujah. Ndashaka kumva abantu bako baramushimira muri kano kanya kukubikora n'urukundo ivyo uvuga zose kukubivugana nibasako
icyo nibwira kuko Mana uriho nibaza ko nkuzi nasanzure shaka kuvyatura n'ishengero nibaza n'ishengero nibaza ndashaka kumva abamama n'abapapa babonye Imana ndashaka kumva abajene babonye Imana oya sura vyaturekana nibaza kukoma oh namajuru yo kwibamo ituri kukoma nibaza ko guziri nasanze yes kukomana namajuru niyo kwigwamo ituri kukomana nibaza ko nguzi nasanze icyo nibwira urashaka kumanika ibiganza byawe mumanika ibiganza uri mwiza imbabazi zawe ni nziza imigambi yawe ni myiza kuri twe uri mwiza Yesu uri mwiza imbabazi zawe ni nziza imigambi yawe ndashaka kubona abantu babonye ubwiza bw'Imana wewe uri mwiza imbabazi zawe haleluya imigambi yawe oya bimubwire wewe wanesheje umunyanga ukwiriye oya abizera ko satani yaneshejwe wanesheje Imana ishimwe cyane ndababwira ikintu kimwe kandi ababwira ikintu kimwe abantu benshi iyo bariko barahimbaza Imana ntibabikora nk'uko bikwiye kubera kumbure baba bibaza ko bariko baranezereza Imana ubwiye Imana ko ari nziza ishiryoherwa ikacivyumva ko ari nziza mugabo suko biri umunezero w'Imana urukundo rw'Imana byose yabitekeye muri wewe ukunezerwa kw'Imana ni gihe wewe uri kuramererwa neza rero niba uri kuravuga ko Imana ari nziza burya ntibiza kuza kugaragarira mu ijuru ko Imana ari nziza Imana isanzwe ibizi ko ari nziza mugabo ubwiza bwayo buza kuza kugaragarira kuri wewe nyene uri kurabivuga haleluya
Nico gituma Dawidi yamanesha kubera ko yamavuga ngo uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Nico gituma Dawidi yamye ari umwami atacakehaniwe kubera ko yaguma bivuga. Yari yaratahuye ko iyo abivuze si Imana biza kugaragarira ko, Imana ibigaragariza kuri wewe nyene. Imana niyikunda, Imana yahisemo guheba ivyayo vyose kubwawe. Imana yahisemo gusiga icyubahiro cyayo cyose kubwawe. Nuvuga ngo umunezero wayo ni gihe wewe uri kuragubwa neza. So iyo tuvuze ngo Imana ni nziza, ubwiza bw'Imana buza kugaragarira mu miryango yacu, ubwiza bw'Imana buza kugaragarira mu buzi bwacu, ubwiza bw'Imana buza kugaragarira mu bana bacu, ubwiza bw'Imana tububona mu byacu. Ndashaka kubona umuntu agomba guhimbaza Imana atitaye ku kintu na kimwe. Uwo muntu ari ngaho. Haleluya. Mfasha wugara amaso yawe. Niwihweze umuntu numwe. Ntunandawe na jewe. Kuko ibisi bifatanye na jewe mpagaze ngaho imbere yanyu. Ariko nibifatanye n'Imana iganje muri kino kibanza. Jewe na jenga kwera naje kuvuga Imana. Iyo nza kuba nje kuvuga ivy'iwanje, umukozi w'Imana ntiyari kunyemera guhagaranga. Ariko yanyemereye guhagaranga ko atiko tuvuga ivy'Imana. Imana yonyene nikwiye kuvugwa, nikwiye kwamamazwa. Yidugiriza ibiganza huri, ugara amaso yawe wihweze ubwiza bw'Imana. Naco bitwaye ivyo wasize bitameze neza muhira, naco bitwaye ivyo ubona bitameze neza, ariko just duze ibiganza vyawe uvuge ati Imana uri mwiza. Yishimire uvuge turi mwiza. Yishimire uvuge turi mwiza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ubuntu nibwo bwadukijije kubwo kwizera. Rigejeje ngaho umenga hari intererano twatanze, ucumenga twarizeye. Muga ntiriba rihejeje rica rigaruka rikaduca intege. Ikavuga ati navyonyene ntivyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana. Imana yarakoze ibintu vyose ubwayo atantererano nimwe dutanze. Muga bicira tugirira neza iradusigira igikorwa kimwe cyo kuyihimbaza. Tuzi ibiganza vyawe. Tuzi ibiganza vyawe. Mubwire ko ari mwiza. Mubwire ko ari mwiza. Numva amahoro, numva umutuzo, manuri ibi. Asa kumbi ishengero, come on. Numvimba Yes. Muri kano kanya nyene uraza kutangura kugendererwa n'Imana. Nimba vyarakunze Mose akamanika ibiganza Abisirayeli bakanesha. Numva amahoro. Uko nyene uri kuravuga ko wumva amahoro, niko umuryango wawe uri kuratabagwa, niko ivyago biriko biraja ku rutonde. Mana uri mwiza, Mana uri mwiza, ibihe numvi imbaraga, numvi bimubwire kuri uno mugoroba ko ari mwiza. Hari imiryango iriko iratabagwa kubera we uri ngaha. Hari ibimuga ariko birahaguruka kubera ko uriko uraduza ishimwe. Numva amahoro, numva amahoro. Mana uri mwiza, ibihe. Kino ntugifate nk'igikorwa gisanzwe, iki ni igikorwa kidasanzwe. Numvimba. Paulo na Sila n'ahandi babohokeye mu mwanya wo guhimbaza. Ibihe. Numva amahoro, numva amahoro, Yehoshafati n'ahandi yasinze biciye mu gikorwa cyo guhimbaza. Numva imbaraga. Yes Lord.
numva kunesha ntacyo bitwaye uko byaba bimeze niwature ko wumva imbaraga niwature ko wumva kunesha ibihe oya byature jewe numva amahoro nubwo satani iyo bari karakugerageza bimeze bite niwature ko wumva amahoro kuko amahoro Yesu aduha aruta ayo twashobora kuronka ahandi hantu ibihe numva imbaraga numva kunesha Mana uri mwiza shere katabaya oya nubyature numva amahoro adafatiye ku kintu na kimwe cyo kuri iyi si nubwo abavyeyi bo kwanka nubwo abagenzi bo kugwanya amahoro yawe ari mu biganza vy'Imana numva imbaraga numva Imana yacu ni nziza ishengero hari abantu bavuganye n'Imana oya vuga vya bindi nyene yakubwira naho imisozi naho Imana yambwiye ko hari icyo Imana yavuganye natwe muri repentance and holiness hari icyo Imana yavuganye n'umukozi w'Imana hari icyo Imana yavuganye natwe biciye mu bakozi babo naho imisozi naho yo kugwayo n'Imana oya niyo yo kwizegwa hari abazizera muri kino kibanza iyo Imana twizigiye muri no shengero Imana twizigiye mu Burundi Imana niyo yonyene Mana seregada bagade oya chawatura jewe zavukioneza zavuki iyo zavukioneza iriho jewe zavukioneza zavukioneza ndashaka kubona abantu banezerewe kuvyatura urashaka kumusimbira jewe zavukioneza cyose
amashyi menshi n'impundu kuri Kristo Yesu. Haleluya. Dawidi ngo isanduku y'isezerano ngo yejeje gushika ibwami ngo acaratambira Imana ngo gushika yaho impuzu zikoroka. Uwo yari katambira ukubaho kw'Imana kuje mu isanduku. Ariko uno musi ukubaho kw'Imana ntikurikira mu isanduku. Imana yaragutekeye mu mwana wayo ikiramuduha. Kugira ngo tubone Imana ntibidusaba kuja i Yerusalemu. Uyu munsi Imana yaratwegereye. Bisigura ngo twebwe twari dukwiye gutamba gusumvya Dawidi. Kwa twebwe Imana yacu nitekeye mu isanduku. Imana iba muri twebwe, ikorera muri twebwe. N'igihe ubusinziriye ibikira ku Ico gituma Yesu yaciye abwira abigishwa biwe ngo nanje nzosaba data ngo nabazobahundi mwiza ngo kugira ngo abane namwe apana umunsi umwe apana kabushungwe oya azobana namwe ibihe bidashira. Bisigura ngo ntushobora kuryama umunsi umwe ngo ugire ubwoba kuza kwikangura yagiye. Ibihari n'igihe wowe utabizi. Niyo mpamvu ukwiye gutamba gusumba Dawidi. Abiringi aba baraba abiringiye ba onkle ba tantine ba papa ba mama ndetse ivyo bintu hari ahantu mubizi abiringiye ndibaza muca muvyibuka babandi muca mubibuka ndetse ba wewe nu kandi nuko habwikuzo kukura wewe nuca wewe nu kandi habwikuzo oya komera amashyi menshi n'impundu uwo mwami basi. Imana ishimwe cyane. Urazi yuko umuntu ashobora kuguhemukira onkle akaguhemukira. Umurira jewe muri ko murabona mpagaze ngaho imbere yanyu abantu bose barisanse kumfasha. Abantu bose Imana yari yarashize mu nzira yanje nk'umuryango kugira ngo bamfashe. Navutse bako bavuga ati twarahiye ico cyane. Mugabo uno musi Imana yangize umuntu birata bose ati ujya n'uwi wacu. None ayo makuru nta hantu muyazi. Nta mwana muzi yibagiranwe kugeza aho bavuga ati nta wundi mwana ufise ati hari akandi kari inyuma y'intama. Mugabo Imana iragakura inyuma y'intama ikagira umwami ahambaye. Ndiko ndavuga Imana itaraba ku butoni, itaraba abantu bafise inzobe, itaraba abantu bavyibushe, itaraba erega mwebwe mwari mwibajije ko tuko duhimbaza iyindi oya ndiko mbugiyo bantu b'Imana. Uyu muntu ari kararirimbira Imana imbere yanyu yarigeze kugarukira ku kinogo cyitwa Rede kubera ko atipfuzwa. Ariko Imana irahankura ku kinogo. Uyu musi mpagaze imbere yanyu nico gituma abantu bavuga ngo yagiye ngo mu makompetisiyo yibi ngo azocaheba Imana. Imana no yiheba jewe. Ahubwo ntibamenye ko naringiye kubanyaga kugira ndabizane mu ngoro y'Imana.
Umviriza, jewe ntariko ndahimbaza ni nkuko noba ntariko ndahema. None ivyo vyokunda ko uhagarika guhema wewe? Nanje nzokwama mu ngoro ya data kuko nzi ivyo yakoze ku buzima bwanjye. Ndi igikorwa cyuzuye 100%. Nta oncle, nta tantine, nta mama, nta papa. Ni Imana yonyene. Hamukacumira ko no iva ko kubera amafaranga. Kandi narabonye yanzanira ndakeneye. Ukaca wibaza yuko wewe hari umuntu yoshobora kuvuga ngo wewe ngo ejo uzocufa. Umuntu ngo wopfa wewe. Imana yavuze ngo baho. Erega abantu batubona bakacibaza ngo ni kubera ngo urumva ngo yasanze yaronse ingabire yo kuririmba ngo acararirimbira Imana. Yo si ibintu byo kuririmba. None nk'umuntu ndakubaza ijwi ry'iwanje uko ryo bari meze kose noza nganka hibongoza. Hari n'umugwayi wa gripe yokira kubera ijwi ry'iwanje. Mugabo ijwi ry'Imana riciye mu ijwi ry'iwanje irashobora kubohora umuntu. Nico gituma si vyerekeye jewe, ni vyerekeye Imana muri jewe. Nico gituma bijya yari katwigisha birakomeye. Umunsi wageze ahantu gatangura kwibona. Imana izocivamwo hamucubandanya ukora turabe. Ndakubwije ukuri noza ngaha nkaririmba neza mukagwa mvuga ati uwo muntu ko aturambiye. Kandi ndirimba kwa kundi nyene. Mugabo iyo ibintu byose Paulo yavuze ngo igihe naji wanyu sinaje mvuga amajambo y'ubwenge yo kwemeza abantu. Mugabo naje mfise inyigisho ziserukamo mwemu n'ubushobozi. Igihambaye nuko ivyo wokora vyose biserukamo mwemu n'ubushobozi uko vyo bimeze kose. Abantu bakeneye amajwi meza ntiboza kuyarondera ngaha mu rushengero. Hari abaririmbyi ngaho hanze bahibongoza neza. Ariko ngatuvuga Imana, ngatugaragaza Imana mu izina rya Hallelujah. Ay 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 ay. Ijambo je rira. Jambo ji. Washa kujatura. Ndashobora kubona abantu biteguye gutambira Imana. Hari abantu biteguye gutamba. Come on. Ijambo je. Abaririmbyi bose bazenga imbere. Abaririmbyi bose muzenga imbere. Ishengero turashobora gutamba aho turi. Come on, bashaka gutambira umwami wawe. Ijambo je. Ijambo j'Imana. Ijambo je. Ijambo j'Imana. Sangiye. Oya ntabwo umuntu. Ivuze. Oya ntabwo umuntu. Ijambo je dira. Ijambo j'Imana. Ijambo je. Ijambo j'Imana. Sangiye. Oya ntabwo umuntu. Sangiye. Oya ntabwo umuntu. Imirimo yawe Mana rwose irahebu. Ibyo ukora byose imirimo yawe, imirimo ibyo ukora Chogia twese imirimo yacu se ibyo ukora byose
ubuzima iyo nicyo kidutera nicyo duhora tuvuga iyo nibutse wakoreye bigera umve aya bompereza mikrofone idafise urusinga numva ashaka gutamba dusubije amaso inyuma tutagira aho kura dusubije amaso inyuma abavyeyi badutaye dusubije amaso inyuma abagenzi badutwenga dusubije amaso inyuma bavuga ngo ntitubyara dusubije amaso inyuma abantu bitwe iyo ariko Mana we warature ariko iyo ariko Mana we waraturengiye ariko Mana we waraturengiye ariko Mana we waraturengiye ariko Mana we waraturengiye umviriza usubije amaso inyuma abantu bagutega iminsi usubije amaso inyuma uca ubyibuka uca ubibona amen haleluya uca ubibona ya pasiteri yabatanze apotre wacu yabatanze kubimenya profeti hama ucuhura nawe aca arakubwira ijambo uca ubuzima bwawe buca burahinduka abantu bari baravuze ngo urumva ngo ujya ngo nta minsi asigaje ngo ujya ntabyara ngo mu muryango iwabo bameze ukuntu ngo ntawe urengana bakabashyiraho ibipimo ukamenga nibo Mana ariko Mana we waraturengiye ariko Mana we waraturengiye ariko Mana we waraturengiye ariko Mana we waraturengiye tugiye 1 2 Jésus. Urashobora gutambira iyo Mana Imana yacu aka kantu reka ndabeke bararambiwe murarambiwe tuca dusimba sivyo Imana yacu uriya twagiye twese Imana yacu dukora nk'abantu uri umwizigirwa ibintu rero byo mwisi imwe mu biratwengeje urazi nk'ubu ko usanga ijya promotion y'akazi ushaka uri kurasimba uri kurayijamo
narakubonye. Urazi ko usanga kijya gihugu nyambari Canada nyambari Amerika hajya nyene ushaka kuja, urazi ko woshobora kujayo biciye ngaha nyene. Erega iki ni gicaniro c'Imana iki, urashobora kucakirira kumviriza. Ana kugira ngo aronke Samweli ntiyagiye kurira ku musozi, yagiye he? Aha nyene aha niho byose twagiye rero. Imana yanje nukora nk'abantu. Mana yanje we Tugi uri amana. Imana yanje we Imana yanje we su Imana yanje we su Imana yanje we Imana yanje